Munara ya Ngozi muri kuno kwezi kwa gatandatu turiko turasozera RPA yamenye umuntu umwe yishwe n'umutamakazi yitwa Ciza Constante w'imyaka 60 yatowe ari kiziga ku mutumba Kambati zone Mivo muri komine Ngozi. Umuhisi yishwe n'abantu bamutegereye avuye mu rubanza ku mutumba Maruri muri iyo komine nyene ya Ngozi. Mu kwezi kwa gatanu guheze naho RPA yarashoboye kumenya nyene umuntu umwe yishwe n'umusore yitwa Mpezamihigo Jean yatowe ari kiziga ku mutumba Nyagasebeyi muri komine Tangara. Abantu babiri bari birigwanye n'umuhisi barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Nayo mu kwezi kwa kane guheze iradio yanyu RPA yamenye abantu babiri bishwe mu ntara ya Ngozi. Uwa mbere ni kiziga catowe kwibarabara muri quartier Rusuguti mu gisagara ca Ngozi. Amakuru ava Ngozi yamenyesha ko ico kiziga cari gifise ibikomere mu mutwe no ku maguru. Abantu babiri bakaba barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwa kabiri yishwe muri uko kwezi kwa kane n'uwitwa Kansuraheba Batazira Rasta yishwe n'abanyezamu bamwagiriza ubusuma bwabereye ku mutumba Rusuguti Gatonde mu gisagara ca Ngozi. Muri uko kwezi kwa gatatu muri uno mwaka w'ibihumbi 2025 uruganda rwa RPA rwamenye abantu babiri bishwe mu ntara ya Ngozi. Uwa mbere n'umukenyezi yitwa Bucumi Audrey w'imyaka 28. Amakuru ava Ngozi yamenyesha ko yishwe n'umugabo wiwe baheruka kwahukana afatikanije na bagenzi biwe ku mutumba Busoro muri komine Ngozi. Uwa kabiri yishwe muri uko kwezi kwa gatatu n'umwana w'imyaka 5 yitwa Iradukunda Claudine yishwe n'imbonerakure yitwa Sanza Mahoro Batazira Nyayayo. Uwo mwana yazize amatati ari hagati ya se hamwe n'iyo mbonerakure. Nayo mu kwezi kwa kabiri uruganda rwa RPA rwamenye umuntu umwe yishwe aho mu ntara ya Ngozi. Uyo nawe akaba ari umugabo wo ku mutumba Runda muri komine Marangara yishwe n'umukenyezi wiwe amukubise intebe. Mu kwezi kwa mbere RPA yarashoboye kumenya abantu babiri bishwe mu ntara ya Ngozi. Uwa mbere yitwa Desire Akizimana yarasanzwe ari umunyeshuri yishwe n'imbonerakure zimusanze aho yarasanzwe aba ku mutumba Runini zone Kananira muri komine Tangara. Amakuru ava muri komine Tangara avuga ko izo mbonerakure zamwagiriza ko yivye itelefone. Uwa kabiri yashoboye kumenyekana ko yishwe aho mu ntara ya Ngozi yitwa Anita Icuburundi w'imyaka 31 yishwe acumiswe ibibugita n'abantu batashoboye kumenyekana ku mutumba Ngoma muri komine Gashikanwa. Amatati y'amatongo yoba ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi.